Shalom shalom mwizi rya Yesu Kristo ni Papa Teddy mu kiganiro umuhirwe ninde gica kuri Imamba TV. Uno munsi nagomba kubasangiza ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanzwe na Luka igice ca 7 umurongo wa 30. Havuga ngo ariko abafarisayo n'abigisha ivyagezwe bibujije inama z'Imana kuko batabatijwe nawe. Asubiramo ariko abafarisayo n'abigisha ivyagezwe bibujije inama z'Imana kuko batabatijwe nawe. Hano dusomye umwami Yesu yo kwashingira inaye Yohana Umubatizi. Mugabo aragaruka ku kintu cy'abafarisayo n'abigisha ivyagezwe bibujije inama z'Imana. Abafarisayo wari umuce wamengana abantu bari hejuru babamenyekana baza amategeko batumeze neza. Ariko bige cyose Yesu suko yabanga ariko yarababwiye ukuri kose. Harano wigeze ko n'abayaba mutuye akagenda igice Simoni yamutumiye aragenda ariko aba bakabuza umugambi w'Imana. Haro bitugira abantu boze inyuma ariko imbere hacafuye. Umuhirwe ninde none n'umuntu atabuza inama z'Imana. Umbwiye ati jiwe inama z'Imana ndazibuza gute? Sinakwibutse yuko isi turimo yuko abantu benshi cyane, abantu barenga miliyari 7. Abakristo muri bo abitwa abakristo barenga miliyari hafi 2. Hari abandi bakurikira munsi aba musulman haba aba buddhiste canke abahindu. Abo n'amahorijo atanu aba akome hano ku isi. Muri bo abakristo ari bo Jona wewe turimo. Biko ndavuga ati umuhirwe n'umuntu atabuza inama z'Imana. Muri bo muri twebwe habudiki kugira ngo dukore uko ijambo ry'Imana ribivuga. Uko umwaka utashe muri wa Mungu ijambo ry'Imana yavuga twihane twiyeze. Dufasha aboro, dufasha abakene, tuvuga ubutumwa bwiza, tubuke abamuhero abatandukanye. Ariko ibyo byose tenga abakristo tubishira mu ngiro. Ngaruke cyane kuco kugorokera Imana. Dufise ibyageze byinshi cyane. Imana kwitagerageje kutugoragoza kuva kera hose aba itanga amabwirizwa ivyageze dushika mu majana 6 birenga gatoyi, itanga amabwirizwa 10 no mu isezerano rishasha bwa message yatubwiye ati nukagira ibi nukihori umwansi wawe akubise ikofi hindukize undi musaya mutange muzohabwa mubagahore yadwaye ibyo bitandukanye cyane. None habuziki kugira ngo tubeho ivy'Imana tubikore neza. Tumeze nk'abafarisayo muri kino gihe turimo abashengo rya Kristo. Kubera iki? Ni muno buryo turi mu rusengero, turi mu vy'Imana, mugabo turi ko tugwanya ivy'Imana. Tuyigwanya gute? Ni dukora ko ijambo ry'Imana ribivuga. Ndibaza no habuziki kugira ngo abakristo tugaragaze ubuzima Kristo bikwiriye. Simuze ko hari batabigaragaza. Hako bigaragaza mugana majority benshi. Yesu yazabwiye abafarisayo ko bo barinje mu rusengero ariko babuza nabo kwinjiye. Barazibiye kuri ingeso zabo, nta muntu yo bashingira, nta muntu yo kwifuza gusa nabo. Angavuga ati jiwe hako no nkujya mu Kristo, novuga nkawe, nokora nkawe, nofuma naje no gusenga. Imana dufashe cyane. Wowe mu Kristo ukuranyumviriza. Simze yuko wahisemo nabi kubara ke Yesu, wahisemo neza cyane. Ariko kuko urukurabuzi n'amazima gushika. Urukuraziwe n'abantu bakwinjiye mu gakiza. Kubera imvugo zawe n'inyifato zawe n'ingendo yawe urukora tukisha izina ry'Imana. Hari ibintu bimwe bigoye. Hari igihe umwami Dawidi yigeze kora icyaha, Imana muyitishamo ibintu bihano bingahe Imana yo muhana, yahisemo ko yogwa mu biganza by'Imana. Nakunze ijambo ryanangaje. Imana yavuze ko kuko wahaye akajya abanyamahanga ko gucokora izina ryanje sinshaka kubabarira. Wo mu Kristo urahanu Imana yagushize, urahana Imana yaguteretse mu kazi kanaka uri kurakora, mugabo ntubikora neza, nukurashinga inahe ibyo wamenye. Hariho uburyo bwinshi bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Urashobora kubuvuga mu majambo ukabwira umuntu ibya Yesu,
mugabo cyane uno munsi nagomba kuza ahantu ndabasanga mushinga intahe mu bikorwa byanyu. Abantu bashinga intahe mu bikorwa byabo ntibarinda no kuvuga, ariko abantu nibo baza kubasanga bakababwira ati hewe bimeze gute, kweri kumeze uko, abandi ko twese tumeze uko, wowe kumeze uko, aho kashitanga kubabwira ivyo umwami wamenye. Nabwiza ukuri, Imana ikeneye abavuga butumwa benshi baja ku ma réseaux sociaux, baja mu bikorane, ikeneye bakoresha bamenyekana cyane, ariko Imana ikeneye cyane abantu babaho ubutumwa bwiza, bici ijambo ry'Imana rivuga. Habuze iki kugira ngo uweje mu ry'Imana rivuga? Ariko benshi bageze ahantu banitira bati ko jewe mfise amafaranga ndatunze, ko jewe mfise impano ndumuhirwe ndameze neza. Mugabo ingeso zawe utazihinduye, n'impano yawe n'amafaranga yawe byose uzotumira muri gehinomu gusa, uko watukishiza izina ry'Imana, uko utuma benshi batinjira, kuko bakuravye atavyamwa bakubonako. Imana dufashe cyane tuba abahirwe. Umuhirwe n'uyu muntu no munsi ndababwiye ataburizamo, atabuza inama zima ko zishika ku bapfakazi. Ijambo ry'Imana rivuga bufasha aboro genda ubikore, abafasha abago genda ubikore, mabohero genda ubikore, nurindiye ngo mbaka ngo tugire ikibi kinini yagenda ubikore. Nubuzi inama z'Imana, imigambi inama z'Imana nuko abantu bose bamenya agakiza, babakira agakiza. Wewe kuri ngaro igikoresho, wewe bikore. Abagowe bashikirwa, wewe bikore. Imana igwezagire cyane, idwezagire twese hamwe, idushoboze uko ndabivuga naje birangaraka ko bikandaba nk'isuzuma. Imana ibazagire, mwazagire cyane gose. Nawe ubutamu kindi kiganiro umuhirwe ninde. Amen, amen.